Sangwe ikaze nshuti bakunzi ba BTV Burundi, kaze tubashikirize amakuru avuga muri w'ikirundi, bwa mushikirizwe na jewe Gilles Verne na Kimana, n'amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Kumweshi bitoro biciye ku rubuga Gitoro Pass, haracari mutunenge twinshi, na cyane cyane hageze ko umuntu aja kunywesha igitoro afise cyakamye. Bivugwa namwe mu basanzwe bafise ingendeshwa twaye bateguriye. Nayo ngo gukora imyimenyerezo ngorora mubiri ndetse no gufungura neza, bimwe mu vyofasha mu kwikingira ingwara y'igisukari navyo twaye bateguriye. Aya n'ayandi ni mu kanya, sangwe ikaze. Tuliye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze nkuko nemeje kubashikiriza mu ngingo nkuru kumwesha igitoro biciye ku rubuga Gitoro Pass, ndacyari mutunenge twinshi, na cyane cyane hageze ko umuntu aja kunywesha igitoro afise cyaheze. Bivugwa namwe mu basanzwe bafise ingendeshwa. Ubu twateguriwe na mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Ishirahamwe rijeje gutunganya ivy'igitoro mu Burundi ariryo Sopebu ryarasohoye itangazo ukuntu ingendeshwa zizoza ziraronswa igitoro ukurikije igitigiri ca nyuma c'imparati. Ku munsi wa mbere, wa kabiri n'uwa gatanu hazohora haronka igitoro imodoka zifise imparati ziherezwa n'igitigiri ubusa rimwe kabiri. Ku munsi wa gatatu n'uwa gatandatu hazohora haronka igitoro imodoka zifise imparati ziherezwa n'ibitigiri gatatu kane gatanu. Ku wa kane no ku munsi w'Imana hazoronka imodoka zifise imparati gatandatu indwi umunani icenda. Ivyo navyo bikaba biriko biracuragiza bamwe mu bafise izo ngendeshwa nk'uko bagiye barabitwiganira ku mastation atandukanye, kuko hari igihe aba ari umunsi wabo wo kuronswa igitoro bivanye n'urwo rutonde rwashizwe ahabona n'ishirahamwe Sopebu, yamara bagataha ataco baronse kuko hari aho babwirwa ko bahejeje gutanga bagasubira kurindira ikindi gihe co gushikirwa. Abandi nabo bati ibibazo ni byinshi kuko hari n'abaheza amaritiro baba bahawe ariko badasubira kuronswa igitoro mu gihe bataba barahabwa ayandi maritiro. N'iryo shirahamwe ribicishije ku buhinga bushasha buca ku mbuga ngurukanya bumenyi bwitiriwe Gitoro Pass, gutyo bashitse ku mastation baravye kuri ubwo buhinga bagasanga hariyo ubusa, bagaca babakura mu bandi bakazogaruka barahawe ayandi maritiro y'ibitoro. Mumenya kandi ko ingendeshwa zose zidahabwa amaritiro angana nk'uko abunguruza abantu n'ibintu babitubwiye, kuko hari abahabwa amaritiro 50, abandi 100 ndetse n'ayarenga. Uraneza no kugira imyimenyerezo ngorora mubiri, bimwe mu vyofasha mu kwikingira ingwara y'igisukari. Bivugwa na muganga w'Imana Arda Mireille yanonosoye ibijanye n'imisemburo no gufungura neza. Ni mu gihe kwa 14 Munyonyo kuma kutashe urubi n'amakungu bahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ingwara y'igisukari. Igenekerezo rya 14 Munyonyo uko maputashe ni umunsi mpuzamakungu hariwe ingwara y'igisukari. Mu ntumbero yo gufasha abagendana iyo ndwara, ibitaro Tanganyika Hospital biriko biravura abagendana iyo ndwara nkuko bishikirizwa na muganga Arida Mireille Uwimana yanonosoye ibijanye n'imisemburo hamwe no gufungura. Uwo muhinga aranashikiriza ubwoko bukuru bw'iyo ndwara n'ibiyiranga. Hariho diabete bitwa type 1 ari ifata abana canke abantu bonze, akonga akaba diabete type 2 ari ifata kunda gufata abanini bakuze canke bafise abandi mu muryango bagwaye iyo ndwara. Rero hariho n'ubundi bwoko bwa diabete bita diabete gestationnelle ifata abakenyezi bibungenze igakira babyaye, ariko nayo nyene iratera ama complication y'umuntu afise inda. Rero hariho n'ubundi bwoko bwa diabete bavuye ku zindi ndwara nyinshi, ariko kenshi usanga atari benshi bayigwaye. Diabete type 2 ni igwaye abantu benshi, kandi agandabutse yuko ubu kwisi diabete igeze ku biharuro bashaka kuvuga ko ari epidemi iteye isi yose. Ibiharuro biguma bigwira cyane kubera imibereho y'abantu yahindutse, ukuntu babayeho badatambuka cyangwa tagasport n'ukuntu bafungura. Ani diabete type 1 umuntu aranyoterwa cyane agashaka akaguma aja ku mwanda muto akafungura cyane ariko akaguma yonda. Iterwa n'indwara ifatira mu mubiri bituma umubiri utagishobora guseketa insuline, ariyo hormone ifasha kugira ngo isukari igabanuke mu mubiri. Nico gihe bayivuza insuline. Ariko diabete type 2 yoyo hari n'igihe umuntu ayibana igihe kinini atayizi kuko atabimenyetso ikunda kugira. Iza kubigira amazi igihe ayifise, kandi hari igihe n'umuntu ayimenye umuntu amaze kugira ama complication. Ariko ya indi ya mbere yoyo ubwo nyene ukigwara utangura kugira ibimenyetso.
Uwo muganga aratubwira kandi bimwe mu byo umuntu yokora kugira yikingire iyo ngwara. Iya mbere rero ubuhinga ntiburerekana ingene umuntu ashaka kuyirinda. Kubera bavuga ko ivuye kuri maladie auto-immune nta kuntu umuntu ashobora kuyirinda. Ariko iya kabiri umuntu arashaka kuyirinda mu gufungura neza no mu gukora imyimenyerezo cyane cyane mu kwirinda wiza ibiro vy'umurengera. Kuko tubikesha urubuga rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS, mu nkuru yanditswe ku igenezo rya 29 Munyonyo umwaka wa 2023 mu Burundi abantu bagera ku 38 nibo bagendana ingwara y'igisukari, nabo ibihumbi 98 bafise ingwara ifatiye ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ubuhinga ngurukana bumenyi mu gutanga inyigisho muri za kaminuza ni ingirakamaro cyane. Bivugwa n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Eric Ndayisaba, mu gihe iyo kaminuza ari kuyimbaza indwi yayihariwe. Irambona Keri Brenda Deborah niwe yaduteguriye. Ubuhinga bwa none byo bita numerique ni kimwe mu nyigisho ziriko ziratangwa mu ndwi yahariwe kaminuza yateguwe na kaminuza y'u Burundi. Eric Ndayisaba umwigisha wa kahise akaba ariwe ariko arazitanga. Mu cigwa ciwanje nuko nerekana yuko ubuhinga bwa none twita numerique mu gifaransa yuko uko bwaje budashobora gusubira inyuma kandi mu bice bitandukanye ku isi no mu mirimo y'igihugu bwamaze kwinjira. Hanyuma rero nkaca ndaba mbega muri mu nyigisho hoho bimeze gute, kubera yuko ubuye dufise abanyeshure bakiri bato bazi cane ubwo buhinga bwa none bwo gukoresha telefone, bwo gukoresha ordinateur. Bisaba yuko rero mu nyigisho ziwacu dutanga yuko twoborohereza tukabafasha ku buryo ibyo twigisha mu ishure bifashanya n'ubyo basanzwe bazi mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Eric Ndayisaba agasaba kandi inzego za kaminuza yuko uwo mugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu mashure yose woshigikirwa. Rero ikigwa ciwanye kwa rukuraba mbega turashobora gushiraho ibijanye na inzu zo gusoma ibitabo abanyeshuri bashobora kuronka ku buhinga bwa none batarinze kuja muri biblioteki kumwe bahora bagenda ngo barinde gusoma igitabo canke naho igitabo ko camye ntikizokwamaho. Mugabo mbega iyo bakironka ku buhinga bwa none naho vyofasha mu mwanya canke wa mwanya bamara kuri ubuhinga ngurukana bumenyi bwo bisaba yuko ushikikirwa gose. Hanyuma hakajaho n'ibindi bibanza kubera abanyeshure ubu Université y'u Burundi ifise abanyeshure bashika ku 15 umva ni benshi. Ivyo bibanza rero vyogwizwa aho abanyeshure bashobora kuronka ubwo bumenyi butandukanye bubafasha mu byo kwiga. Mwomenya yuko ikaminuza y'u Burundi yatanguye mu mwaka w'igihumbi 1964 ikaba imaze imyaka 60 ibayeho. Ishyirahamwe Star Time rirabandanya kwifatikanya n'abakunzi baryo uko bafasha guhimbaza neza no kwitegurira impera z'umwaka. Bivugwa na Edmond Niyonkuru ajeje akarere k'uburengero muri Star Times mu Burundi. Nk'uko ishyirahamwe Star Time ryamarira hafi y'abakunzi baryo mu kubaha utuganuke mu mbere yo kubafasha kwitegura no guhimbaza iminsi mikuru. Nuno mwaka ntiyabibagiye nk'uko bishikirizwa na Edmond Niyonkuru ajeje akarere k'uburengero muri Star Time mu Burundi. Nk'uko bisanzwe Star Times yama itanga ubuganuke kiringo ca Noel n'ubunane. Ubuganuke dufise umwaka bumeze uko ku madecoder oradandazwa biri kumwe n'amabuke. Ubu unya decoder iguru kwayo amabuke nayo kagura ukwayo bivanye nuko uba ubishatse nizo ubushoboye kugura. Ku madecoder dufise decoder z'ubwoko bubiri, hariho decoder z'urutaro zo twita DTH urashobora guhera kuri buke y'amafaranga 23, buke 25 canke 45. Buke z'uduti zo twita DTT urashobora guhera ku mafaranga ibihumbi 236 canke 45. Aho ni ku ma decoder ko tuyatanga no ku ma promotion ko turatanga. Promotion bijanye n'ama abonnement nayo buke hariho promotion ku mabuke ya Star Times. Uguze buke Nova kuri DTH zimeze urutaro, buke Nova uguze zibiri chaduguheza buke nkuru zazo ariyo buke basique. Ugura basique zibiri nyene chatuguhereza basique classique, uguze classique zibiri chatukongera imizi 10. Kuri DTT naho kuri za antene z'udushami
uguze basique zibiri ca tuguhereza classique zibiri. Classique ca zibiri naho nyene ca tuguhereza bouquet nkuru zazo bouquet spare. Ngiye uguze bouquet spare zibiri naho nyene ca tukongerako imisi 10. Ca tubamenyesha ko dufise na application nshasha decoder bashobora kwisangira n'umuryango. Umupapa akaraba kuri ahuje na telefone Android yiwe, mama akaraba decoder yacu akayihuza na telefone yiwe, n'abana gaca baraba filime bashatse bahuje na telefone yabo. Decoder ubunye turashobora kuyikorera ko turi abantu batatu. Edmond Niyonkuru ahamagarira abakunzi b'iryo shirahamwe kwishikira aho risanzwe rikorera mu gihugu cose. Amajansi dusanzwe dukorana nayo ngaha mu gisagara ca Bujumbura hariho Kamenge kuri Gare du Nord impande ya agence ya Leo, Kwijabe kw'isoko niho dusanzwe dukorera, Ruvumera ni kw'isoko na nyene dusanzwe dukorera, Rohero impande ya agence Big, Ibubanza kuri Techno impande ya magaze yo kwa Pascal. Dusanzwe dukorera no mu ntara hagati hose ku ba distributeur, ku ma agence ma point de vente yose bira ama agence ya Star Times, ma point de vente ya Star Times, ama decoder yose urayaronka ku giciro ca promotion nyene. Utwo tuganuke tukazotangura gutangwa kuva kwa 15 Munyonyo gushika kwa 31 Kigarama. Elisabeth Irambona Kelly Brenda Deborah atubwira yavuga makungu imbere kurangiza amakuru yacu. Igihugu cyo muri Espagne cyasubiye gutegwa kandi n'imyuzure inyuma y'imisi 3 gusa. Igihugu ca Valence cyari cyatewe n'imyuzure itagira kwingana. Kuri uyu wa gatatu igisagara ca Malaga cyaratewe n'imyuzure ivanze n'imiyaga n'imvura nyinshi cyane. Igisata kijeje kuraba ivy'ihindagurika ry'ikirere cyari cyabimenyesheje bigatuma ata muntu n'umwe yakomeretse. Amashure yarugaye, abantu ibihumbi barakuwe mu mazu yabo. Nkuko bivugwa n'abahinga, ikibazo c'ubushuhe kizoba ikibazo kinini mu gihugu ca Espagne kubw'ihindagurika ry'ikirere. Inama nshingamateka y'Uburayi yafashe ingingo yo gushira ibizogwanya iyo myuzure no gutanga imfashanyo ku bantu batewe n'iyo myuzure. Umugabane w'Uburayi ni umugabane uri kurategwa n'ubushuhe cyane kw'isi. Dutandukira amakuru yacu mu gihugu ca Indonesia aho abantu ibihumbi n'ibihumbi nibo bahagaze ku bibuga vy'indege vy'Ibali barindiriye yuko ikirunga caturitse gihera. Amashirahamwe menshi y'indege mpuzamakungu yarahagaritse akazi. Ingenzi zabwiye ikinyamakuru The Associated Press ko zagumye ku kibuga c'indege ca Bali kuva ku wa kabiri inyuma yaho indege zabo zihagaritswe. Ikirunga ca Lewatobi Laki kiri ku kiyaga ca kure muri Forest mu ntara ya Nusa Tenggara yo mu buseruko. Cyatangiye guturika cyane ku wa 4 Munyonyo. Kirica abantu 9 kinakomeretsa abantu barenga 10. Kuri uyu wa kabiri abategetsi barongereje ibirometero 9 kuvaho ico kirunga kiri, kuko ivyava muri ico kirunga byari vyarengeye gushika ku birometero 8 kuva ku wa 5 uheze. Nuko ayo makuru avuga makungu ruciye turangiza ko amakuru yacu katubashimire mwebwe mwese mudegeje no kurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, tubatumirira kubandanya muri kumwe natwe naho gutaha murakoze.